nuko bataritahura. Ica kabiri bazana umuziki mubi bagashaka ko tuwugira mwiza. Ica gatatu nuko badakurikirana ibikorwa vyabo. Erega umujournaliste abakunzi ba Sanita TV mamaze kumubona nguri mu promoter yambaye vere nguyo oye muramubona ngurya ngira amabona n'utwana abana yasohokanye n'abana nkesera ivyo bakora avuga imwe turatanguye kubibona ya ingaci tumwegera abitugani fresh ibiki nibiki mwebwe urakobe ayo ma micro nibiki namahoro namahoro nibiki uratinya micro journalist mushaka uratinya micro ya wazi tuma twakusanze ngaha ngo twatonsera amakuru kuri Mborego yataye apu nta karibu kwanza rega karibu none ngurira nanje nene cyane oya none mpaka ndakugurira urake wese mu masanze ngaha rega nitwari kumwe sacha dusangiye nta kibazo karibu rero ya mugenza na Bishop na yemeje cyane ka promoting byo muziki sana mugabo twadufise n'andi makuru menshi avuga yuko ngabakwitura vraiment mu kuba promoting ngwanza kwasaba kanoti mbo hama Bishop promoter ndakwaza ikintu kimwe niyihe ngorane mubona mu baririmbyi mwebwe mu promoting umuziki kuko nawe ari ngorane babona kuri mwebwe urumva nkawe bavuga kujya amafaranga nawe nihe ngorane uvuga ati abaririmbyi niyi nimba ari yubakosora ubibabwira imbere ya kamera Yo, hello bakunzi ba Sanistas TV nkuko mubitwa amatwazanya ibintu biri update wamaze kubibona kuri MIC uri kumwe na Obama Baddest International Boy behind camera ni Dorsel Professional Elma Yesu guys rero man shigitegura biza makuru ariko aravugwa menshi bidogera baririmbyi ngo namzi ko hari kini kubunaho man turonse umwe mu promoter b'Igitega banidogera cyane avuga ko amakuru menshi kari mu kabare kamwe ngo gahe Igitega Lenox reka tuanze dushike turabe kariyari wana ubane natwe gumane natwe we dogo tugende Bye boy. Ebana shamakuru baduhaye kwera amakuru baduhaye yasohokeye mu kabare keza gusa baduhaye amakuru bavuga ko ari umuntu w'imbwa sana gusa ni mu kabare keza nk'indame amubona wewe mukunzi wa Sanistas TV wamaze kwibona ikibanza cyose turamubuzemwo nimba batubeshe navyo nzi nge tumanuke hari hepfo naho turara cameraman bana jinyuma yanje man natubona ya wakunzi wa Sanita TV mamaze kumubona nguri mu promoter yambaye vere nguyo oye muramubona ngurya ngira amabona n'utwana abana yasohokanye n'abana nkesera ivyo bakora avuga imwe turatanguye kubibona ya ingaci tumwegera tumubaze rero ko bijya vyana ari vyasohokanye nguri ya man mu kamera fresh kamera Bishop watari salama msenye mani nibiki fresh ama micro none ni fresh basi sabitugani fresh ibiki nibiki mwebwe urakobe ayo ma micro nibiki namahoro namahoro nibiki uratinya micro journalist mushaka uratinya micro ni sawa urakome yego kuri mu kabare saa 5 no no samera yanje ako saa 5 ubu reka turara ubu ni saa 5 man ni saa 5 saa 8 nimboregwa yakaje wapu agusumeze fresh yego je meze bien meze fresh nari mvuye mu kazi ncamvuga ati reka nteramira ahantu twahere no kazi wanyu twanakubuzera bakabare kosera bakarira nta nundi arazi oya umva nari ntuvi nconye yako mu gikoni ahako nja numva izubura abona ni ginshi ncamvuga ati reka nivyo ncamvuga ati reka mbe ndamanura boro kugira ngo ico mu gikoni gisha ya wazi tuma twakusanze ngaha ngo twatonsera amakuru kuri Mborego yataye apu nta Mborego Jevre mubona nsa n'umuntu yaborewe mvuye mu kazi hama nca numva ndashaka gufungura
canza mu kibanza kinshimisha mba ndicaye ahubwo mwebwe sinzi niyo muzananye ya hano hagushimisha cyane ya kwanza twanze tukuramutse tunabwa ivyo twakurondera kwanza umeze fresh rero tumeze neza cyane Yani. karibu kwanza rega karibu none none ngurira nanje nene cyane oya none mpaka ndakugurira Urake. urake si mu masanze ngaha rega nitwari kumwe gusa dusangiye nta kibazo karibu rero Yeah. Mr TV wamaze kubibona wa Bishop twako turabwira mu promoting neza umuziki w'Igitega muga afiswe ko namakuru menshi mabi twamaze kumubona mwabonye aho twamusanze mu kabare ngo nimboregwa reka banza bibwire fresh rero sana tuba tumeze neza cyane ku mazina ne bo je nitwa niyo nkuru Noah bamutazira Bishop Bushambara Bunoti Bishop Gafaranga yeah why havuye Bushambara bro bo kera ntaraza mu mwuga w'ubujournalist nakunda kwambara impuzu kubera nta buryo nari mfise birumvikana hama bakaba banyita Bishop ariko hari wundi mwana wo muhira yazaranita ngo ntiri Bishop ngo ahubwo uri Bushambara rica riva ngaho rero yeah na Bishop na yemeje cyane ka promoting byo muziki sana mugabo twadufise n'andi makuru menshi avuga yuko ngabakwitura vraiment mu kuba promoting ngwanza kwasaba kanoti mbo je nakanoti ndabasaba kubera nani mpamvu yo kubasaba kanoti kuko mu muziki na cyane cyane ni vyiza ko abantu bafashanya hama kabiri nta muntu numwe aranyitura ngo ndamubwire ngo rihango canka gira guca gusa ndamubwira ati ndabivuge n'imbere ya kamera ndamubwira ati urazozana ka déplacement kameme gatoya ka déplacement ko kuvuga ati uyu muntu agiye kumpa ikiganiro antuka naho no bamfise amafaranga ko nta mafaranga ya déplacement mbuze ariko ndashobora kuvuga ati reka nanje ndabe kujya umuntu afise umwete ya hajye uvuze déplacement gasha ukavuga mu magafaranga déplacement ari wita gutandukanye kandi nabari bivuga gutandukanye kugira uronke nayo biye oya nivyo banidogra bavuga ati wana ngura coresha bimwe vyakaca je sincoresha vraiment kuko uburyo nsanzwe ndabufise naho ntoba ndabufise ndashaka kubwira umudamu wanje tugiye kubakana ya ni nayo makuru dufise ngo mbugira ubukwe ngomba ngira ubukwe vuba muri noci bizokundira mukihe twumva ngo usigaye nguri n'umumaraya kuja mu bakobwa benshi je sindi umumaraya kuko nta n'umukobwa n'umwe aranyitwarira muri sentare ni ukuvuga rero umumaraya n'umuntu baba bafashe ariko arasambana mu gihe rero batamfashe bisigura ko ntari umumaraya ugura umubiri bisanzwe je singura umubiri kuko nta soko ry'umubiri rihari abidandaza babita abamaraya gusura abagura je ntabongura nakubwiye yuko atabamaraya ngendana nabo biranavugwa yuko ejo mikomini imwe Gitega aho warayi wari mu bamaraya hehe ikomeni yayo yari mutaha oya naye nagiye kuramukanya naye nagiye kuraba boss wanje yavuye muri Afrika y'Epfo afise akabare ngaho bahita ngo kabare kwa commune ndanamuramutse cyane naye nagiye kumuramutsa je ntabamaraya narimo nababwiye ntimuvyumva mu abajournalist nababwiye ndafise umugore aba muri Australia mu gisagara ca Adelaide kandi vuba turagira mariage ntivyumvikana no ya mu gihe aba muri Australia nico gituma nawe uca uja mu baba je ntabonjamwo monsieur le journaliste tuzogusangera nkuko twagusanza karibu sana kandi nivyo nzoba ndiko ndakora muzobikamere aha ya mu gihe rero sanzwe uri mu promoter w'umuziki wanga Gitega mbeho umuziki w'Igitega unugenze hehe uri kuri vie aho bamwe bawidogra ngo nawe uri kuraja abandi ukunukunuka amajambo menshi ngo uyabona nawe nawe uri umujournaliste kandi ndazi entertainment urayizi umuziki w'Igitega bariko barakora ariko malheureusement benshi muri bo ntibazi ibintu bariko barakora ati kubera iki ndaguha ingero y'ibintu bibiri icambere umuziki Gitega ntibawufata nk'akazi umuziki Gitega bawufata nko kwiryohera nkuko onkre wawe canke nde kuko benshi nasanze ahubwo nta na management bafise ngaho Gitega nukuvuga nimba tonto wawe canke tantine wawe aguhezagije nk'ibihumbi 200 uca wimvira kuja muri studio ariko ugasohora indirimbo udashaka kwizomenyekana kure ahubwo nko kwiryohera ico ni cambere murambabarira ica kabiri nakunda kubura ko icambere ntibafata nk'akazi ica kabiri ntibazi umunyamuziki icarico umunyamuziki arafise ko yitwara umunyamuziki arafise kungiragira promotion ibintu vyiwe umunyamuziki arafise ukungene arondera isoko ryiwe muri rusange rero ngaha muri Gitega umuziki ntibaratahura ico arico ariko umuziki barawukora ariko ntibaramenya why umuziki niki
ego ya niyo ngorane yo biri ngahe Gitega kugira ngo muziki tuvuga ati nturi kuraja kuri step niyi cankana wowe ingorane nk'umu journaliste mu promoter w'umuziki wo ngaha ai none ahandi heshi uri na MC kwanza niki ni hari ingorane yo muziki ingorane y'umuziki hari icambere hari ama studio adatomoye ama studio usanga production sindiko ndabagaya bien sûr umuntu wese afise intambwe abagezeko ariko burya abarundi ba kera naho nari wa kera cyane ntitungana ego kandi sindagututse ntitungana no mu myaka ariko abarundi ba kera uko batubwira ngo akeza karigura ni naco gituma naguhaye akaroyo navuye hariya ku radio kuri Humuriza FM ndamanuka nsimba ibibanza vyose kuko harande hariyo kuri kioske hariyo amabutike ngayi Nyabiharage ariko ndavuga ati ubuntu burihago kandi akeza karigura nyanza muri Lenox bar excepit fit ni kubera iki suko mbafisa amafaranga menshi ariko umuntu aje kansanga nga naho no muhamagana mu nsanga kuri Lenox ibiharuro bica bihinduka yani navyo byatangaje benshi bahora bavuga ngo uja mu bare bwandagaswe mugango no musi waje mukabarekeza ushaka kubaza n'umujera ho nga canke abaserva canke abaservere canke abaserveze nga je nta musi numwe siba nga keretse nabuze umwanya akaniko kabaraki wanje kuko ndagakunda cyane ja amakwico cyo muziki twariko utinguye ikirere nakunda kubwira ati akeza karigura ati kubera iki kubera ntushobora kumbwira yuko ushobora kuja muri studio y'ibihumbi 50 mu gihe ushaka kuzogira level uhembwe imiliyoni 5 ntibibaho ahubwo iyo ushaka ikintu ciza nukuvuga iyo ushaka kwimbura ibintu vyiza uzana imbuto nziza uteye imbuto ya kinure ntushobora kwimbura jaune uteye imbuto ya jaune ntushobora kwimbura ibiharage vya kinure nukuvuga ibintu vyose nukuvuga umwimbu uvana naho uba wateye nukuvuga uteye ahantu hari faible wimbura ibiri faible rero nukuvuga ngaye Gitega babimenyere ikintu ciza cyose baracigura hajye bakuzana indirimbo ku radio mbega yo canke ni kakanoti nyone cyusaba yo umvisa nimbura mubwiye ati brother indirimbo vraiment ntayiri kiraja cyangwa uramufasha promotion ati cyanga izo manurura zibaho kuri muziki nawo ufate jewe sinigara nakira indirimbo n'umunsi warimo indirimbo zakira umutekinicien yitwa Peniela nabareko barakurikirana iyi video babimenye umukobwa yitwa Peniela niwe yakira indirimbo arazakira akazumviriza kuko arabifitiye ubuhinga bwo kuzumviriza niwe ama rapport akambwira ati hari indirimbo bazanye bakene ko bagira promotion ariko numvise iri fake canke numvise zimeze sawa muri ico gihe ndayimwaka nkaca na approve nkavuga ati iki kintu nico je rero kuvyukuri abama bababwiye ko ndazi mwamvumbuye mwandondeye abama bababwira yuko jewe ndabakira indirimbo je nta ndirimbo nakira ahubwo indirimbo barazakira witwa Peniela asanzwe abijejwe akora muri technique akazumviriza hama akazinshikiriza nkazumviriza ko ari ivyukuri tubaye dakoro twese hama tugakora ibikorwa ndanabisubiremo banyumva sinzokwigera mvuza indirimbo itaryoshe je répète encore sinzokwigera mvuza indirimbo itaryoshe mugihe usanze itaryoshe naho hora wegerwa muri mvika mu izo mpanura ati kora kuno ndabimubwira cyane ni nk'abangaho maze guhanura ukabona ati baragiye ku yindi level ni benshi cyane amazina ntawe no kubwira kubera iki canke bari mu bo wasavye akanoti kezi je n'amafaranga saba kwa je sindikaomba unanipatia ukitaka kama utaki unawacha kubera nanje uburyo bwo kwigurira kakayeri canke ivyo bavuga ngo saba inzoga nozigura gashahara karakwiye ya bobo bidogera nga promoteri kindi naco nimbo ubona rezo social stars harabo twakoreje iganiro bavuga ngo ababoss bamwe babimi bibanza ngo nta mitaye bariko barabashiriramo aba producteur bamwe bavuga nabo ngo igitubanga ingorane hari nijyanye no bavuze ngo uyumviye kuririmba wese ngacaza kuririmba ngo nizo ngorane zihari we niko bibona niko ndabibona cyane kuko umubosi ndagwe nk'akarorero nko muri Lenox kuko ni mu Nsanze nandi mura ndahaje ariko reka mvuge Lenox ikibanza ciza cyane cyo ngayi Nyabiharage niho nama nduhukira imisi yose n'abagenzi basanga nga uje kubasaba service ukavuga ati je nshaka gukorera ikintu barabanza bakavyumviriza ababijejwe nga babasi n'abandi batandukanye baravyumviriza hama bakumva yuko ico kintu ugiye kubakorera nga kizazotsa izina ryabo hasi je répète encore none Fariaz canke Kidumu canke Imbindata canke Stanish canke nde n'abandi atanga badabojey none boza gusaba ngaho ikibanza bakakibima il faut ko nabo bonyene burya iyo umuntu akubwiye ati usa nabi
abagutumye kujya kwiraba mu kiyo urabaga kosa kawe singorane y'aba boss ahubwo nibakore ahubwo pourtant la différence ihari igihushane cyavyo nibakora bakabishobora ahubwo oriye ko baza gusaba yuko ikibanza bakibaha ahubwo aba boss nye nibibanza nibo bazobarondera bakavuga ati mugomba gukora igikorwa muzore muza muri Renox ingorane hari rero ko muziki wo ngaye Gitega ati niyihe wewe ingorane hari nuko bokora bagakura amaboko mu mpuzu bagakura ama produit ari yani afisa kanovera umva umuntu akaprecier akemera Sanistaz turayemera Sanistaz turayemera nico gituma twese ubona tuguma tugira gute tu Ebara safi sana gusa makuru avuga ko ujya abana uraka kanoti uhindura mu promoter w'Igitega kuko uri kuravuga cyane wewe ni ubivuze sije nabikubwiye nabibwiwe nani abo babikubwiye bazoguhereza tuzobakoreshe bavuga di Bishop Jean Savya nta kibazo nabo bananja uzocubazana n'ama video ndiko ndabajya hama Bishop promoter ndakwaza ikintu kimwe niyihe ngorane mubona mu baririmbyi mwebwe mu promoting umuziki kuko nawe ari ngorane babona kuri mwebwe urumva nkawe bavuga kujya amafaranga nawe niyihe ngorane uvuga ati abaririmbyi niyi nimba ari bakosora ubibabwira imbere ya kamera nzanira ivyo bintu nifuya banza babaribe we none ngomba reka je naje gufungura ngaha nzanira ivyo bintu hama merci beaucoup ingorane hari twebwe tubabonako nuko bataritahura icya kabiri bazana umuziki mubi bagashaka ko tuwugira mwiza icya gatatu nuko badakurikirana ibikorwa byabo erega umujournaliste bien sûr turaza kubarondera ariko nabo kuko batatu baza bakatubwira ati none ubona no kosoranana nta manuro baduterereza il faut rero yuko umujournaliste n'umuririmbyi bagiye hamwe byose birashoboka wowe wamuririmbyi uraba Sanistaz TV ngo Bishop promoting ingorane z'abaririmbyi arazivuze muranazumva namwe iziwe ni muze muzivuge namwe batumve nawe za promoter hama reka ndamubariza ikindi kibazo kimwe hari umuririmbyi byoruka akorana emission imwe namubagije ingorane abona wewe ambwira izindi zonyene za maison de production aciyongera akatakavuga ati Amical de Musiciens ngo ntirikirabitaho ngo nta manama hari ngo urumva boho ngo baranamuhinduye ngo hari ubu ngo ntawazi ngazuwa kera wowe wovuga kwiki Amical de Musiciens sinobinjira cyane kuko barafise kumwene bakora uretse yuko je nkurikirana ibikorwa bakora nkababaza ati bimeze gute Amical de Musiciens bimeze guca ariko ingorane nibiri ari yabasani na Amical de Musiciens ivyo ntibiba bindaba ariko ico no vuniraga gohe Amical de Musiciens canke abasani kamere kubasani iyo hari inzego zaje kubafasha ifo yuko burya kumvira biduta igitambo canke ikimazi rero iyo umuntu mwumviye ukamwegera uzomenya ivyo akora kandi kubata amanama menshi ahari je ndaza amanama menshi bamaze gutumira muri Amical de Musiciens naho nagiye muri nkeyi kubera akazi mba mfise ariko ndazi yuko nabasani bakeyi bazitaba rero mwabasani ntimwite ko umwikomo umva ntiwacagaruka imyidogo ngo nta manama hari abasani niko bavuga ngo nta manama hari sinzi ko batazitaba no bazitaba nuko zidahari ntibazitaba kuko nimba haja nk'abasani nka Veni ariko je ndazi Veni ngaha mu ntara ya Gitega bararenga nukuvuga rero ntibavyitaba ahubwo nibareke gukritika ahubwo nakubye ati turi kumwe twese Amical de Musiciens aba journaliste n'abaririmbyi turi kumwe twese birashoboka akajambo kamwe kwabo bose wowe uri kuravuga ati bayirimwo bakora uko akajambo kamwe gusa naho twaba dutanu oya afise mesha avuga umujama naheza oya ntaco je ni kamwe gusa ndagucira umugani ushaka umubira abirakuye wanyumvise ndagasubiremo kandi akajambo kamwe konyene karimo amajambo ijana kubasani ushaka umubira abira akuya nukuvuga udakoze ntakajye Imana ishimwe na notre président son excellence yarabivuze ati umuntu atakoze ntakajye rero nimba ushaka ko ujya ilfo gukora ntiwihutire cyane gukomanta ku ba journaliste niki ahubwo wewe kora
je Bishop ndakwironderera kubera ko je nto bironderera kubera ko banyidogera ngo njya amafaranga yabo ngo ndabagara ko ngo ngiriki kubera ko je iyo ukoze kubera ko je nironderera Farias canke Stanish canke ducanke n'abandi ba Double J nako kagorane barakagarutseko baravuga ati bana ngabanga ngo mwe aba journaliste ngo muko murondera ivya hariya nyene kure ngo agutangura kurondera ivyo ngaha ayi gusa nyene wanabigarutse kuri bivuga ati bakora nibakora je nzo kurondera none je sinkora none Sanisters ntimvumbuye ntimunsanze ngaha ibikorwa birivugira kandi mwakoze cyane Imana ibahumugisha rero tugushimire brother Bishop bana merci sana kandi mwakoze kumvumbura mutanabimbwiye ariko Imana ngize nuko mugiye muza mutwaye amakuru yuko ntanwera mu bubare bwo mu bintu nico gituma bwo twakurondeye twahora twumva ko mwaya mu bubare bwandagaswe nico tumwe tuvuga Bishop nivyo batubeshe twanazungurutse hari hose turanakubura bene siyo munsanze ga monsieur le journaliste sawa twagusanze gusa amakuru amwe turayaronse nuwo muzi ku promoting urumva kata nawe uranashika tuzobikora ibintu nibukebuke papa pe akajambo kamwe kuri Sanisters turangiza bana ndashimiye mu cameraman ndagushimiye monsieur le journaliste kandi wabona muciye mugenda munwereye ibiyeri vyanje bana yandemeye muko munanisopa munsanga ahantu ndi munsopa ariko urukundo peace and love murakoze cyane Jabrace bakunze ba Sanisters TV mwayibonye gwa rukundo nizo nguvu zacu kuguma dukora ciao turabakunda cyane Sanisters